buri umuntu wese kwitwa umukizwa nuko afite ico yakijijwe ntago kwitwa umukizwa mu bisanzwe iryo jambo riva ngo gukizwa no gukizwa kuva ku vyo wakoze vya bindi ugaheba birya ukaza ku bindi mu bisanzwe nko ijambo ry'Imana rivuga ngo umubare mw'isi nta ugororotse usivye wemeye kwezwa n'amaraso ya Kristo novuga ko na jewe nari umunyavyaha nk'abandi ego adolescence yaranjanye mu vyaha nk'abandi novuga ko naragambaraye ntakoze mumva mu bidahesha Imana icubahiro nanje nabikoze nari n'umwanzoga n'umwanzoga kandi akomeye mbere yo kugwego go hejuru nanyo inzoga mbere nyinshi z'ubwoko butandukanye cyo hari amasimba warage hariho za amakanyanga twazana zinwa zitworoye zivuye muri Kongo twazironka vyoroshe kanyanga nyene kanyanga narakubise kabisa ku muzi mukuru wa Bonane ndayino turanwa budukera ko dutashe ko twacana mu isoko nca ndavomisa mu bantu badandaza indagara bavyita gutera ijabo papa ko bitari vyoroshe ntivyari vyoroshe generation yanje ntitwari tworohewe mu ndagara nyene ijava ngiye ndabatera ijava numva abantu bose bari hirya ngo ya ngo mujene ngene yarakini muto nengora ngene inzoga zamugize iryo jambo ryarambabaje nubwo ne naborewe tubaje ni abantu bavuga ngo rabingine inzoga zamugize maze gukizwa ndi ngaho mu bakizwa biranka kome binzoga ubutumwa bukaza nkihangana nkarya umutima menyo ariko kaguma wiyiba ibana kabera insemene wapi nkuba biranze nkasimba nkarikocora kugeza igihe byigeze kugera kuri etape yaho ngeze ku kabare nahaca niruka ngeze ku kabare ko byaranka ngiye buke naragena mu menga amaguru bayateka iziriko ngaca nirotuva nakase ngaca ngati ntako ni Imana yabonye ko nari nihanganye reka sukeyo natubiri acha ni hangicupa zibiri ikiri ku mutima kikaba kirurutse inzoga yaranguye guheba inzoga ko ndiwe ko nakijije umwaka urenga ndi mu bakizwa nanatangwe no kuririmba byanse ko meba inzoga yes bakunzi ba Buja Town TV nizere ko mumeze neza aho muherereye hose ubu nundi musi udasanzwe kandi n'amateka nivyo nkunda kuvuga iyo umuntu yavyutse akisanga ni muzima akisanga kiri muzima nivyo gushimira Imana abantu b'Imana kubera ko kwinosi umuntu amenya uwo mwanya nyene abagezeko ariko gusa nyine Imana yadutije ubuzima no kwishimira no gushimira Imana jewe ni raja kuri micro ya mbere uno musi rero ndi kumwe n'umutumire novuga no mujene aririmba indirimbo mpimbaza yitwa Eric niryo zina tumuzi ko ariko gusa ko twagiriwe amahirwe twabasha kubona akanya ko gukorana ikiyago ciza c'ubutumwa muri vyinshi za kuyaga ko turaza kuyaga ibitandukanye twumve impamvu yafashe n'umwanzuro wo guhitamo kuririmbira Imana za ndirimbo tuvuga n'impimbaza benshi twita ngo nizimana gospel mu majambo makenya ariko reka tubanze tumwakira banza baramutse karibu sana papa yego murakoze kuduha kaze kuri Buja Town TV turanezerewe cyane ukuntu mutwiyumviriye ko n'ukuntu kandi mutuhaye no mwanya ngo turamutse abari hano bako baradukurikirana ndabaramukije ku mazina nko babivuze nitwa Nduwimana Eric nsanze ndo muririmbyi arimba indirimbo mpimbaza murakoze ego ni Nduwimana Eric uno munsi ku bantu batazi Eric ninde ego murakoze novuga ati Eric ubwanje ku mwidondoro numujene hejeje ishure novuga nka université numujene akunda Imana umujene akijijwe sanzwe sengera muri Eglise Bethel Dogerizo mu Gatunguru ndumujene kandi nkunda ikintu cyose citwa kari gikorwa c'Imana ariko kandi igikorwa cyo mu mubiri ndagikora usivye c'Imana gusa nico mu mubiri ndagikora kuko ni jambo ry'Imana rivuga ngo ndakora ntakajye ariko ni c'Imana naco ndagikora cyane ndumujene novuga kandi ko nihaye ihangiro yo gushitsa kure
ico novuga ijambo rya Kristo cyangwa se mvuge ubutumwa bwiza bwo muri Bibiliya kubugeza kure se haba hano mu Burundi no hakurya yabwo. Rero uvuze Eric ndi umuntu mvuka mu ntara ya Cibitoki muri commune Rugombo. Uvuze Eric ndi umuntu na Gino uno vyitwa gusatira. Uvuze Eric ndi umuntu nirabura kandi ngira muri ko murabibona sanzwe nirabura. Yego uvuze ngo waje no gusatira. Yego gusatira mu buryo nyabaye. Naje no gusatira mu by'ubuzima, naje no gusatira mu byo kwiga, naje no gusatira muri byose muri make nkuko nabandi weshe baza gusatira neza cyane. Nuko turaho nyine ca dushikenera kumenya mbega Eric ubuto bwawe ubuto bwawe bwari bumeze gute muri rusange? Navuga ko ubuto bwanje ntivyari byoroshe kuko mu buto bwanje nakuriye ahantu novuga igisagara kitari kinini gito. Novuga ko ibintu bisirimutse cyane tutabibona. Twakuze turi abantu novuga ko ubuto bwacu bwari bugoranye cyane ko byari bihe amafilme yaragitangura kubaho. Twara abantu twakunda filme gose muhira baratubura, bakunda kuturanka badutuma amazi asanga twama mu mishwana nabo muhira. Ariko kandi ubuto bwanje bwagiye kurangwa mu nyuma y'ivyo no kuja kwegera Imana, nja mu vyo gukizwa. Ubuto bwanje buza kwegera Imana, nangura kumva nkunda Imana gushika none munsi. Utangira kumva ukunda Imana. Yego. Cashaka kumenya mbega wavutse mu muryango bose bakijijwe? Mbo kubwanje novuga ngo bari bakijijwe ariko ntago byari bya cyane. Oparafa twara abakatolike, nari umukatolike kandi umuryango wanje wose baracara abakatolike. Ariko usivye jewe jenyene nije navuyemo nja mu bakizwa. Mu bakizwa ariko kandi famiye ntigeze nkundana uko barandeke nyene ubwo burenganzira bwanje ko barabona na inspiration, barabona ibi muri jewe ni byarahura cyane n'ivyo mu bakizwa rwose. Ego ko nagiye gusengerayo ari ryo jambe numva ndabikunze, ntangwa kuza ndaje gutyo mfata n'ingingo yo kubibamo. Hari ikintu bita umuhamagaro umuhamagaro gukizwa, kwakira Yesu n'umukiza mu buzima bwawe. Cashaka kumenya mbega Eric Nduwimana umuhamagaro wowe wagusanze uri mu biki? Ni giki wumva wakijijwe ukavuga ati jewe kugira mfate no decision mve aho bavyeyi banje basenga ndakwiye umuhamagaro usanze mwiki ikireka mpebi kireka nkizwe kino byagenze gute? Murakoze cyane. Mu bisanzwe buri umuntu wese kwitwa umukizwa nuko afise ico yakijijwe, ntago kwitwa umukizwa. Mu bisanzwe iryo jambo riva ngo gukizwa no gukizwa kuva ku vyo wakoze vya bindi ugaheba birya ukaza ku bindi. Mu bisanzwe nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umubare mw'isi nta ugororotse usivye wemeye kwezwa n'amaraso ya Kristo. Novuga ko na jewe nari umunyavyaha nk'abandi, ego adolescence yaranjanye mu vyaha nk'abandi. Novuga ko naragambaraye ntakoze mumva mu bidahesha Imana icubahiro, nanje nabikoze. Nari n'umwanzoga ntamunwanzoga kandi akomeye mbere yo ku rwego rwo hejuru. Nanyoye inzoga mbere nyinshi z'ubwoko butandukanye. Ico gari amasimba warage, hariho za amakanyanga twe twazana zinwa zitworoye zivuye muri Kongo, twazironka vyoroshe. Kanyanga nyene kanyanga narakubise kabisa. Amamusteri ngira ngo sinzi ivyo ntanyoye nibiko birazoya amaroyale aya ntago nziguza ayo ngene ameze mugize isigaye ayo mabiera asigaye ayo ayiza nazi nyenda zihose. Warara no mu kabari. Jewe novuga ko jewe uri umuntu ava kuri mbere mu bintu byagiye gutuma numva ndambiwe kunywa inzoga uko naye nyoye igihe kimwe hari ku munsi mukuru wa Bonane ndayino turanwa budukera ko dutashe ko twacana mu isoko nca ndavomisa mu bantu badandaza indagara bavyita gutera ijabo. Papa ko bitari vyoroshe. Ntivyari vyoroshe generation yanje ntitwari tworohewe mu ndagara nyene ijava ngiye ndabatera ijava numva abantu bose bari hirya ngo ya ngo muje n'ingene yarakini muto na ingora ngene inzoga zamugize. Iryo jambo ryarambabaje. Nuno musa abantu tuyage nuko ndababwira iryo jambo nza ndarivuga narababaye cyane ku buryo nubwo ne naborewe jewe n'icyo abantu bazivuga ngo urabingine inzoga zamugize jewe ndavuga ati no izi nzoga ndakwiye gufata umwanya wo kubivamo.
burya intandagaro yatangwa kubiyo Mhm. no gutangwa kugira ngo vy'abakizwa yatangwa kuba intandagaro iyo gusa inzoga yarangoye guheba Ehe. inzoga yangoye guheba ko ndiba ko nakijijwe Mm. maze gukizwa ndi ngaho mu bakizwa Ehe. biranka ko mpeba inzoga ubutumwa bukaza nkihangana nkarya umutima amenyo Ariko kaguma wiyiba. ibana kabera insemene wapi nkuba biranze nkasimba nkarikocora kugeza igihe byigeze kugera kuri etape yaho ngeze ku kabare nahaca niruka ngeze ku kabare ko byaranka ngiye buke buke Yego. naragenda mu menga amaguru bayateka iziriko ngaca nirotuva nakase ngaca ngati ntako ni Imana yabonye ko nari nihanganye reka sokeyo na tubiri ngaca niha nk'icupa zibiri Ikiri ku mutima kikaba kirururutse inzoga yaranguye guheba inzoga ko ndiwe ko nakijije umwaka urenga ndi mu bakizwa nanatangwe no kuririmba byanse ko mpeba inzoga mugabo musi umwe rero byarakunze inyota irahera Kristo arayimara burundu ico gihe ejo mu Soviet hari habaye igikorane ndarira cyane ndavyatura umukozi w'Imana ndavuga ati jewe ndavize ikintu kiko kirangenda ko chance kumva ko citwa kunywa inzoga bose barifata kumurati wowe uririmba kwa kundi wowe uranwa inzoga ati jewe nimumbone ndirimba ndayinwa uko nyene imbere y'ishengero. asha nawe ati je ndayinwa je ndaje nkamara amaze satani baransengera barameza n'umuntu kuzarankurikirana dijabure vyaraheze inyota y'inzoga vraiment mon frère inzoga inyota y'inzoga yaraheze Yego. ubu jewe mbere ndaje ko nagiye kwibona neza ndaye mu rubanza ari bari bagize umuntu ze ujya mu kesiere ico gihe ugo rubanza rohera ko gwa ruga bakatolike nyene abantu ntibari benshi inzoga zirarara ko Inzoga bwishi zari zuzu. nyinshi biba ngombwa ko jewe ndaraho ncunze gane yaga abantu bavyonora nkaje mu kesiere nje bari kwaza urutone Inzoga zose ndari zirara. ndani nagiye ko nakijijwe bukeye inzoga ziri hajya nandi fana hariyo atana rimwe cupa nkozeko Atani inyota. nani inyota avuga ati bwane narakijijwe Ati bwandi narakijijwe. Yego. Nuko nyene Eric uratubwiye ko kahise kawe canke ubuto bwawe bwaranzwe no kunywa inzoga uheba urafata umwanzuro urakizwa. Mbega turaho nyene. Usivye icakugoye guheba, icakugoye gukizwa kunywa inzoga, mbega ibindi vyose ibanga ryo gukizwa, ibanga ryo kwakira Yesu n'umwami n'umukiza mu mutima wawe, kweri ni ibanga ryoroshe ga mugenzi? mu bisanzwe gufata inzira y'umusaraba si ikintu coroshe na gatoya. Gufata inzira y'umusaraba ni nkuko novuga ko babibangajije kuja mu ntambara, kuko iyo umaze gukizwa nabibonye kandi neza, iyo umaze gukizwa mu yandi majambo buriya satani arafise ukuntu akora. Burya satani afise atirukako, satani arafise abantu afise hano yabi avuga ati ujya ntangorane, abafise haje kuvuga ati uyu ndamufise ntari karaja. Arafise n'abantu rero gwamana kimisi yose yamari guki kujya ko mwungere ni inka guma agira gutya. Rero ni kuvuga ngo uyo winje mu by'agakiza umera ngucyo ubuvyuye urugamba rwawe na ubuvyuye urugamba rwa n'abadayimoni, kuvuga ngo abadayimoni inama y'imisi yose bagutegurira ko intambara za ko. Rego ukizwa si coroshe kuko umuntu abura n'ibigeragezo vyinshi yemwe ndakubwiye ibigeragezo vyinshi ko ndibuka ko jewe nigeze kurara hanze hamwe skaca Bujumbura nzize kutanwa inzoga. Mugenzi yantumye ko bavyumvise ko navye inzoga kandi twahuzwa barageje inama umugenzi yabino aranshuka ngo nje kumuramutsa ndaza maze gushikino arambwira rero ati rero dusohokane Trebek ishushe bakubita karaoke turajayo. Je nakunda akaziki nubwo umuziki wese nanye nakunda kura ndiko ndabona bicuraranga nararyoherwa. Turagerayo zo musevere mbona aramwongoreye nangize ati nanje nazamubwira ngo ya namubwiye rindira ize gucya nabonye banze namusereza ibiri imbere zanje. Namubwira ati mon frère je urabizi ko inzoga nahevye kunwa bigenze gute ngo hango ubugenzi kuga twege duhuza ngo ubugenzi ni banze usome kuva na kero azotwamye duhuzwa niri kuva muhira. Namubwira ati ntigikunda turaharira kizigambwa ati rero wewe utanyoye kumva ntituza guhuza utanyoye ntituza guhuza ntitwo nayaga bikunde no mwijoro ntitwoshika mara ngo tuyage bikunde mandi majambo ntago waje kundaba uzuza kundaba waje wewe nzi n'umuntu hanwa nerikanwa erikatanga ego byarangiye ngiye gusaba indaro aho muri Muyinga. Ngiye gusaba umva ko kitoroshereye nico nako nabwa gukizwa n'urugamba
bisa gufightinga ni kuvuga ngo bisa kugwana intambara ngo n'urugamba rwa mbere nobwira ko nagwanye ho gize genza gusaba indaro yego nzize kutanwa inzoga uzize nyene agakiza yego ntibiba byoroshe nuko urabaye mu nzira z'agakiza urwo rugamba urarugwanye biragukundiye ca dushaka kumenya umuhamagaro wo kugira uririmbira Imana wo kugira winjire muri gospel waje gute nawe nyene ego marakoze mu bisanzwe jego umuhamagaro kurimba gospel nivyo navuze nkitangura jewe namye kuva nkiri mu katolike nakunda indirimbo z'abastari niko novuga nakunda indirimbo indirimbo z'abamedi kunda kuzumviriza cyane kandi nkazisubiramo rero kwishuri tugiye guca amanota ntabwo kuzimba ziya ndirimbo z'abamedi ndazisubiramo abigisha bose baratangara ndibuka ko hagera n'igihe umwigisha yavuga ati abandi bose muririmbe Eric aza kurimba bwa nyuma kugira bambike bakambika n'abandi aho no bane naraciye bakaza baje kurora bati Eric muze murimbisha bwa nyuma tuze kuraba kaho bakaba biryoherewe ntabwo kurimba bakabiryoherwa rero abantu bumva amajwi bambwira ati wewe uragerageza vraiment uraririmba rero nkumva bimbamwe gutyo mu nyuma rero maze kuja mu bintu numva mengo nzo umustar nanzo ni indirimbo za ndimbe nk'abamedi nk'abandi ngamunyo wamaze kuja mu by'agakiza sanga ntibihura navyo ndiyumvira mugabo nsanga biracakunda ko no kuririmbira Imana navyo bibaho sanga ahubwo yangabire ya ndashaka kuyikoresha mu guhimbaza Imana wow mbona biraryoshe nca nangwa kubigerageza maze gushika maze kwinjira mu by'agakiza najanywe n'umugenzi wanje twaye Mable twigana mu mwaka wa 3 primaire amaze kubinyinjizamwo ndatangura kubigerageza buke kuririmba ubwo bitari vyorosha ari byo bugiye kurimba gospel iragoye sico kimwe na sekira hari ibintu byinshi byansiga mugabo bakambye ati ko haje uragerageza muga mu nyuma bigumereza kwiyongera ko ino munsi ego ntivyoroshe uravuze ati umuhamagaro wari usanzwe ufise wo kuririmba kiretse gusa ko utari muri gospel ico gihe sivyo ariko gusa nshaka kumenya mbega koko urumva yuko ariyo passion yawe kurimba gospel urumva bizogushikana kure canke wewe uzobimaramo igihe kinini kuko hariho benshi babizamwo akumva n'urugamba nago nyene rutoroshe bakaca babiheba igihe runaka giheze wewe muri wewe wumva uzobishikana ku rugero rwawe ku rwego rwawe Murakoze cyane umbaje ikibazo ciza kandi kiryoshe nakabaye nipfuza umuntu ari wese ko yokimbaza ni kuvuga jewe ndakubwire ntakubesha iki gikorwa cyo guhimbaza Imana hana kubwiye kuri kuva mu mutima sindagikora je ndakironderamwe inyungu basi financement ibintu bigaragara gutya vy'amahera ego navyo sindavyanka navyo ndabishaka ariko objectif yanje yambe vision yanje yambe kenda kivuze kivuye ku mutima abavyumva arashaka umuntu ashobora kuvuga ati arabesha muga ikinda kivuye kivuye ku mutima vision yanje yambere sindiko ndabikora bwa ngo finance ndonderemo amafaranga ariko jewe ndakubwira nakubesha ndumva ndi fier kumva ko ari ijambo ry'Imana ntanze ndumva ndi fier hari ijambo ry'Imana natanze je naryoye kuri YouTube mbonye umuntu ari muri Mesopotamia kamwe Mesopotamia avuze ngindi biramfashije ngindimo ngo harano na imaze imisi ngo bino na imaze imisi ndimo numva natakaje vyizigiro ndumva ko nsuye gukomera nararyohewe numvise umengo vision yanje none haranayirangije uwo muntu nabati wow ngiki kintu nashaka ico re kiranje gusoma rujya murambwira ngo courage no umuntu ambwira ati iki ndumvise ndafashishwa kwa kano ndumva ngewe cyane rero vision yanje ingingo nyamukuru ndifuza kumva ko hari indirimbo no ririmba ingumva ko hari umuntu ari muri Sweden ari muri Suisse umva ko ari umuntu muri Amerika yagiye avuze ati nukuri hari bihe vy'impemburo ngiyemo kubwiki gikorwa nico kintu ca mbere numva nishimiye cyane gusumba nico ego simvuze ko uburyo turabukeneye kuko wanashima tubifinansa mu amafaranga menshi ariko ahanini wanashima nka twebwe nova ko tukiri bato nayo mahera nayo tunakuramo ntavyo sinobesha n'umuntu wese yovuga ngaje gukora iki gikorwa acize nk'amahera no kuri nateshwa ati nayo tuko turakuramo sinzi ngabizoza hanyuma kubera Imana ifise uko nibitegura ariko no munsi vision yanje niyo kumenyekanisha ubutumwa bw'Imana mu Burundi no hanze yaho mu bikorwa mbona wagiye urakora muri kahise waragiye muri Primusique narayibonye uvira muri quart de finale mu mwaka uheze 2023
sivyo? Mbega no kuja muri Primusique biba birimwo mu kumenyekanisha ubutumwa bw'Imana mu bantu. Murakoze cyane. Bo Primusique ikintu nayiko ndakora. Primusique burya ndi muri Primusique nago navuga ko nange gutanga ubutumwa. Primusique sinda nagiyamwe no munsi. Primusique nataka kwijamwo 2019 Primusique 2019 nari ndimwo. Niyo nageze muri quart de finale. Ahubwo iyo no munsi heze nagarukiye muri demi finale. No kuvuga ngo Primusique nari comprofita. Nariko mprofita uburyo bwo muri Primusique ndabingene no bukurayo mbuza ndabukoresha igikorwa c'Imana kuko nari mfise abantu bandi nyuma bakambwa ati Eric ingabera ndashobora kufise kuyifise vyokunda kugenda gucungura burya buryo kabuzana ugakora igikorwa c'Imana rero nja mwizo mvu sivyo ko nawe mwamwe batabitahura arabatubwira kamwaravangiwe ariko mwarabonye na Francis vraiment ariko abikora neza mugenzi wanje nanumu ari indirimbo mpimbaza Imana ari nawe yashoboye gutahukana burya buryo kandi ariko abukoresha mu buryo byo guhimbaza Imana n'ibindi byo kwikenura byo mu buzima busanzwe nanje vision yari kubukurayo yego nk'ubu jewe navuga ati ndaburose ngira ngo nayo gukora nka album nk'umunani yego nari kuririmba kabisa nari gushikana ndumva ko ijwi ryanje cyangwa se indirimbo cyangwa se bihimbana Imana ze muri jewe ndumva ko nari ndose occasion kubishira hanze abantu bose bakavyumva abafashwa bagafashwa iyo ni abari gahunda ntabwo ari kuja mu vyisi oya neza cyane turaho nyene je nshaka kumenya urafise indirimbo imwe kuri YouTube yawe ninda kunyotewe turakunyotewe urafise indirimbo imwe imaze imisi 6 imaze kurabwa n'abantu barenga 1,100 bita turakunyotewe nca nkenera kumenya mbega inspiration yavuye hega Eric ubisanzwe inspiration iyo ndirimbo ndafise indirimbo nyinshi novuga ko nta kompoje niko novuga ko nta gukompoza ni mugihe tori karamu ukiyumvira ukandika mugabo inspiration ndimbo sinanditse nduvuga ngo ndafise ukuntu jewe kenshi sinzi kari ibintera navyo nzi je njyamye nambara kwe ku mwanya mara munindi 10 mu byo guhimbaza yego kenshi njyamye je ndaramundirimba ndashobora kuryama nkasanga ndi muri wanje adoration ngo ndaririmba rero kenshi nkirotuva nkasanga ndimo ko twaririmba ndimo ne harantu ndayizi mvuye ndimo ntantu ntamwe ndayizi kumbe ivuye muri wewe iyo kenshi rero ndirimbije ca ntora telefone kenshi ngunda kuba masabona n'izi joro ca ntora telefone ca narogisa ca ndayibirira mpavya rogisa niko niyo ndimbo vyagenze nari njyamye numva ndimo ndahimbaza duhimbaza nyene mbona turana muri eglise twahiriye none uri kurarota cyangwa uri kurarata biza nk'urota ko mbona ariko turaririmba duhimbaza ca ndavyuka gusa ikintu novuga ko nongeye ko ni gitero cyo nacongeye ku mugabo refre vraiment nayiririmbya cyo narogistra muri phone bukeneho natanda kumviriza numva kameze neza nca ndakagira igitero yakomekako ca numva bigenze neza bisigura ko wereko uraboneke sinova ngo ndereko ahubwo oya mvuze ndereko no bambeshe sinzi ko novyita ko novuga ati ndarota yego ndarota ivyo bimba ko nokuri neza cyane rero inspiration ivangaho inspiration bivuye muyo ndoto kandi nicara ndiyumva ko ayo majambo ngene umuntu ashobora nsanga ni n'amajambo meza kuko umuntu arashobora kunyotegwa yego kanyotegwa amazi ukayanwa aya yo kwisa yayiye wacu y'umubiri y'ubuzima bwacu ariko bwaca mu gitondo kumva urashaka indi mazi yo kuyanwa ariko iyo amazi yo kuri Kristo uranywa akakumara inyota burundu ari nawe yabyivuge ngo nimuze munwe unimuze murye ngo ni giki gituma mugura ibitamara inzara turaho nyene tugana ku musozo w'ikiganiro cacu ndashaka kumenya Eric Nduwimana mu myaka 5 wibona hehe muri gospel mu myaka 5 muri gospel kubganje kubera ko nta umenyejo ariko ko ijambo ry'Imana vango turimo kwizera ndavuga ko mu myaka 5 ndibona indirimbo za Imana homeke muri jewe ziko zaririmbwa bihugu bitandukanye byo mwaka karere kw'inosi turiko kwisinzima ndibona kandi ndimwo ndagenda guteramisha abantu ndabafasha muri izo ndirimbo mu bihugu bitandukanye byo kuri inosi dutuye ko kuyu mugabane neza cyane yego mu myaka 5 ijambo ry'Imana ridusaba ko twizera ndemeye mwico gitangaza cyo kwizera nyene kandi numva ndavyizeye yego nk'agasunika rugi uno munsi
ni nakaye kajambo wotekerera abumva bashaka gukizwa, abumva bashaka guheba zangeso nawe zahugoye guheba, abumva nyene bashaka kwegera Imana neza neza, nakaye kajambo usiga ubahaye nk'agasubiza rugego? Murakoze kuvuga ko ikintu cya minotekera abantu bakiri nova inyuma y'umurongo, ikintu no batekera cyane buriya please wegera Imana, ni please kwegera kandi please wegera Imana, please ugira ubwenge. Buriya umuntu ariko y'Imana ntagira ubwenge, kuko buri umuntu adasenga ngo yimatanye na Kristo ubwenge ntabwo ntabwo buruzura. Ni kuvuga ngo please wegera Imana, ni please ugira ubwenge. Ndavuga ubwenge, hari abaca Imana bwa bwenge bwo guca kuvumbura ibintu biriya, oya hari ubundi bwenge, hari ubundi bwenge Imana itanga. Ubwo bwenge rero ntushobora kubumenya utari yakizwa ngo yegere Kristo. N'ubwenge bisaba ko wegera Imana, Imana ikabugushishurira, kuko n'ubwenge butandukanye n'ubwenge twagiye twumva n'aba filozofe twumva bari yaba bamaya twumva hariya. N'ubwenge novuga ko Imana iguhereza buri extraordinaire, niko novuga. Rero ico gihe umuntu aba ataraza ngo yegere Imana, ico gikorwa cy'ubwo bwenge ntashobora kucana, ntashobora kugishikako. Ikindi naco novuga nuko inyuma abari inyuma, niko novuga cyangwa abantu bakiriyo aho navuye ndabizi ko bararusha. Umuntu w'umunyavya ntigera yoroherwa. Jogiye kuri amafoto yanje ya mbere nari nonze, sinzi ngene no kwereka ko nakunda inzoga mu gasinge. Ati rero no mu Mana haravyibusha. Mu Mana niho hambere. Mu Mana hari ibintu byishega, mu Mana umuntu usanga yaravuyeko. Ibintu byo kwa mumengo noneho karabaye je ndapfuye, ivyo birabivako, kuko usigara ubona ko ubuzima bwose Imana ibe bufite mu kiganza cyayo. Ubona kije giteye ubwoba ati Imana iki kintu ubwo kije giteye ubwoba, jewe wewe Rwana nacu kandi Imana ikake kuneshereza ukiraba gutya. Rero yuri mu Mana urumva hari tenance akuntu Imana igusutena, niko novuga. Hakuri Imana sikuvanga ibigaragazo biheze biraza, ariko hari ukuntu Imana ibihosha hosha. Sikubaho nabari Imana barabahevye, irabakunda mbere cyane, mbere nabakunda gusumba twebwe, ariko irifuza ko bavayo. Rero nosaba ko umuntu yiziziwe n'akaboregwe, yiziziwe n'ubusambanyi, yiziziwe n'ibindi vya byinshi by'akayongo biza bugingo, kuza kuri Kristo hari inyishu. Kuza kuri Kristo hariyo faveur, kuza kuri Kristo hari inyungu uzobona utigeze ubona muri buriya buzima. Hari yindi nyungu, hari akanovera. Aho kanovera ndiko mba nkeneye ko umuntu wese aje muri Kristo abona. Cyo ndabakubwira uri hariya ntukabona, mugabo winji ucukitanga ukabona neza cyane. Kandi burya ni impano abantu batamenya utaraja muri Kristo. Hari impano utashobora kugaragaramwe, udashaka kumenya. Shaka usanga umuntu uvuga butumwa, shaka usanga umuntu umukozi w'Imana okugwego rutebwa, mugabo utarinjira. Nuvuga ngo rero iyo nza kuguma ndi mu Katolike, uko ndiko natangiza message Imana zitanga mu ndirimbo bavyarahere hariya, mugase muri Abakatolika ntibakijwe, barakijwe nabonyene. Ariko hari ukundi kuntu bisa kuba muri kuba wewe, niko novuga ube wewe wumva aho Imana igomba kuguhamagarira, kuba tumuhamagara wanje uri hehe ukahamenya neza cyane. Yego, reka tugushimire cyane Eric. Murakoze. Nakaye kantu wumva wogenda udashikirije? Akantu ntogana nashikirije nuko ndiko ndategura album y'indirimbo. Album nitiriye Uracari y'Amana, nimba ya mbere uva ko yageze kuri YouTube. Turakunyotewe yagezeho, n'izindi zigiye kuza ko turazitegura. Ndazi nta mezi abiri zazarahera kuri YouTube ataje gikorwa gishasha. Nagomba ari gusaba vema kuvyukuri mu Burundi turafite negligence cyane cyane, abantu bacu b'abarundi bafite negligence kuri bikorwa dukora, baravyirengagiza gose. Ndagomba gusaba byimva mutima byimva mugongo, umuntu wese akoresha telefone nukuri ashoboye kuduterera no gutozana amafaranga, ubwo afite cyo kuduterera gushaka kuri YouTube ukandika turakunyotewe cyangwa Eric Official, ukagenda ukarabyo ndirimbo ugashiraho commentaire ya subscribe, commentaire ugapartage ugahereza abandi, ubumfashije kuvuga ubutumwa. Ubu baye nka jewe tubatugeje ubwo butumwa kure, no gisabira cyane abantu batwumviriza gukora ico gikorwa vraiment, tukakwiza ubu butumwa tukabugeza hirya no hino, sivyo gahema, hirya no hino tukabihereza kabandi. Neza cyane, kandi nagushimire cyane bwana Eric. Reka nshimire buri umwe wese yafasha akanya arakurikirana Buja Town TV. Iyi ni impano y'igihugu, aranahanura aranigisha cyane. Murumva yatubwiye byinshi, ariko turi kumwe, nimuze mumushigikire, dushigikira natwe mudushigikire muri rusange. Bye bye, hasta la vista.